Ndasubiye kubakaze shoti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezweko mu Kirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezo ntangere bigusubira kuguha yambo umwanya wa Isange TV imbonesha kuri mwe rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye kaze rero mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha na makuru yiri waravugwa mu mihinga itandukanye, haba muri politiki, mwiperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru abariko aravugwa ijya nino mu kibano. Ndaguhaye kaze rero we mu mwanya wa Isange TV umubonesha kure imwe rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweko. Reka mbanze ndakwibutse ufyonde sabone ndetse na partage kugira uzura buwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya kugushikiriza kuri no mubonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido turaza kuyahera kubiriko biravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane cane turabe ukungana umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini woba uhagaze. Tunyarukiye mu nama ya EAC cyangwa se yishira hamwe y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko iriko irabera mu gihugu ca Kenya, ikabarongowe rero n'umukuru w'igihugu ca Kenya ari we William Ruto. Ni inama rero iriko irafata ingingo zo kungana umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini ubandanya usahirizwa na cane cane mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ico gihugu rero kigiramiwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ibi kandi byarafashwe ko ingingo n'amashira hamwe atari makeyi nk'ishira hamwe rya SADC uvyo ryafataga ingingo zo kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kufatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC guhangana no mu witwaje ubwanisho wa M23. Ingingo zaramye zirafatwa gusa uravye umutekano warabandanije uratosekara ndetse byaje no gutuma ishira hamwe rya SADC rifata ingingo zo gukura abasirikare baryo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikaba ari ingingo yari yumvikanywe ko n'umugwi witwaje ibigwanisho ndetse n'abarongoye ishirahamwe rya SADC ubwo bateraniraga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibyo kandi ivyakozwe no mu gihe n'ubundi ishirahamwe rya EAC cyangwa se ishirahamwe y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko wafataga ingingo yo kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo babandanye baharanira amahoro n'umutekano ku banyagihugu bo ngaho mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa bidatevye kabiri abasirikare bose bo mwishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bari boherejwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingingo zarafashwe nabo baca bavanwa muri Republika ngaho nyene Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse nk'uko nibimenyesha amakuru bitandukanye bibandanya bibishikiriza, biragaragara ko igihugu c'u Burundi arico conyene kikibandanya kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo baje gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Ivyo kandi biruko mu gihe hari inama iriko irategurwa izohuza indongozi z'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Iyi nama ikaba izobera mu gihugu ca Qatar, aho nyene izorongorwa n'urongoye igihugu ca Qatar. Gusa ibi n'ubundi byari byaramye biravugwa no mu mezi yaheze, aho umugwi wa M23 wagira ufadika ukorane inama cyangwa se uhure mu biganiro na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma gato ingingo zaraje gufatwa ubwo bamwe mu barongoye ihuro rya AFC ndetse n'umugwi wa M23 bazaga gufatirwa ibihano. Ibyaje no gutuma ndetse uyu mugwi wa M23 ufata ingingo yo kwamirira kure ivyo biganiro byagombaga kubera i Rwanda muri Angola. Nyuma yaho rero hari amakuru twahawe n'amasoko yacu avuga ko ihuriro rya AFC ndetse n'umugwi wa M23 baje kugirana ibiganiro gwihishwa n'igisirikare ca leta ya Kongo ndetse na leta ya Kongo irongowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kugira barabire hamwe ukongera umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane cane mu buseruko bwa Kongo wombandanya ugaruka. Ivyo bivuga ko rero aba bakuru umugwi wa M23 ndetse n'igihugu ca Kongo ngo bafashe ingingo yo kugira ibiganiro ndetse binategekanyijwe ko kugenekerezo rya 9 bagombaga guhurira muri Qatar bakaganira ukongera umutekano wo ngaha mu gihugu ca leta ya Kongo wobandanya ugaruka. Inama rero iriko irabera muri Kenya irongowe na perezida wa Kongo wa Kenya
ariwe William Ruto iriko irarabira hamwe ukungene umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini wobandanya ugaruka, ndetse hariko ranafatwa n'ingingo z'uko ingabo z'u Burundi FDNB ziri mu Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zokugwayo. Iyi ni ingingo rero iriko irarabirwa hamwe n'abagize iri shirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ni inama rero yitabiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu batandukanye harimo nka Kongo ndetse n'u Rwanda. Ikaba ari ingingo rero inama rero igira irabire hamwe kungene igihugu c'u Burundi cofata ingingo yo gukura abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane cane ko n'ishirahamwe rya SADC ryamaze gufata ingingo yo kuvana abasirikare bayo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi kandi biruko mu gihe William Ruto urongoye iri shirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko adoda agatoki perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko nawe ngo ari mu bituma umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ubandanya utosekara. Kuri ubu rero ingingo zirafashwe zifatiwe igihugu c'u Burundi. Perezida William Ruto asohoye itangazo rigabisha perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko agomba gukura abasirikare biwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo maguru umasha, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu kubiriko biravugirwa ngaho muri iyo nama abandanya abidushikiriza. Reka kandi tubandanirize mu yandi makuru mu migenderanire. Emmanuel Sinzohagera kuri ubu ngubu afashe indege imurerura imushikana mu gihugu muri Seoul ngaho muri Korea y'ubumanuko. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Sinzohagera Emmanuel yaraye afashe urugendo ku muhingamo wo kuri uyu wa 9 ndamukiza 2025 umushikana Seoul mu gihugu ca Korea y'Amajyepfo. Muri urwo rugendo kandi umukuru w'inama nkenguzamateka azokwitabira inama y'isi ya 2025 isanzwe ikorana kubijanye no guharanira amahoro hamwe ndetse n'iterambere rya kiremwa muntu, yateguwe n'ishirahamwe risanzwe ryayiyemeje guharanira amahoro ku isi FPU, nkuko bishikirizwa na Niyiragira Radisirasi umuvugizi wa Emmanuel Sinzohagera. Iyo nama kandi ikaba itegekanijwe kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku rya 14 ndamukiza uyu mwaka. Hambavu yayo kandi umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera azokwitaba ihuriro ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka aho nyene Seoul kuva kuwa 12 ndamukiza 2025, aho yatumiwe nk'umwe mu bazoshikiriza ijambo ku civugo kivuga ko hakwiye kuba ubumwe kw'isi ndetse no gutsimbataza amahoro n'iterambere. Tunyarukiye mu yandi makuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikiyaga Tanganyika casubiye kwiyagurira ku nkengero zaco, nkuko imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Isange TV yatorokanirije amakuru yatwinyene ku vyabaye kuri uyu wa 9 ndamukiza 2025. Imihana iri ku nkengero z'ico kiyaga isa niyitorohewe n'ibiriko birategwa n'ico kiyaga, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu n'ubundi abandanya abidushikirizwa. Twahereye muri zone Kibenga aho twabonye abatari bake bariko baraseha amagunira yuzuye umusenyi kugira ngo bashobore kuzibira amazi arasatira amazu yabo. Hari izindi nzu biboneka ko abazibamwo bamaze kuziheba. Umudandaza wa butike ahafi akorera ahegereye yatwiganiye avuga ko amazi yama abatera, bikaba ngombwa ko ngo bimura ibidandazwa ibiheza ngo bigatuma bahomba cane, mu gihe kandi OBR idacererwa gutoza ikori rya buri mwaka y'ibihumbi 35. Tugarutse gato kuri Avenue de la Plage iruhande yahahoze Safi Beach, ibarabara ryararengewe nta muduga muto urengana, harengana imiduga minini gusa. Tugeze mu Kijaga naho nyene twasanze byifashe gutyo,
nkuko muri karitiye Kinyinya ya mbere twasanze hariho amazu yarengewe. Hari n'abene gihugu bamwe bataye izabo kubera amazi maze begeranira ahantu hagutse, aho ngo bahejeje bagashinga uduhema. Benshi muri abo bavuga ko bavuye mu Gatumba ngo kuko naho nyene amazi yabateye, ndetse bakaba batabona aho ngo bari buje ngo kuko ata buryo bafise bwo kwipangira amazu. Bakaba rero bariko barasaba leta ngo yuko yobaronza uburaro ndetse bakanoroherezwa no kuronka ibibatunga. Ico mwomenya nuko mu mwaka wa 2024 amazi yari yaduze kubera ikiza, aho imiryango irenga 1000 yo mu Gatumba yimuriwe muri komine Mubimbi y'intara ya Bujumbura no muri komine Buganda yo mu ntara ya Cibitoke, nkuko amasoko yacu yegereye aho ngaho abandanya abidushikiriza. Reka rero ndabashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twashikirizaga kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imonesha kuri imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Yari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwangwanyi duhorana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imonesha kuri imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero tube dusozerenga amakuru yacu, gusa ndabibutse mu fyonde sabone ndetse na partage mugiye muwo mutaravyonda ko kugira muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri nkuru dende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Niteka n'umunezero ntangere rero byo kuba twari kumwe namwe mu wanyu duhorana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya kubashikiriza.